Ego uhora harakoze. Tugeze mu kanya keza ko kumva ijambo ry'Imana. Kaze mwarimu Baruteremi udushikirize ico Imana yasize ku mutima wawe. Kaze. Yesu Kristo nashimwe. Umwami nahabwa icubahiro. Ndabagumbiriye mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turashima Imana kuvyo tumaze kwakira vyose kandi bitari bike. Amajambo aduhumuriza, aturemesha, adukomeza. Abavugishijwe bose n'umwami, umwami abahezagire. Nabaza kuvugishwa mwese mwama bahezagire. Niduhumure shengero, twumvise ngo nayi intambara ari nyinshi ziyongera, ariko tuzonesha kuko zigiye kurangira. Dufise udushoboza, utugwanirira akaduha inkomezi. Yesu ashimwe. Shengero tuzonesha kuko utugwanira uduha inkomezi yaranesheje, natwe tuzonesha. Amena. Nuko rero turashima Imana. Reka twongere ku majambo tumaze kumva. Turasoma muri kicete cyandikiwe Abaroma. Paulo yandikiye Abaroma. Niyo tugiye kumva amajambo cyangwa ijambo y'Imana. Imana agovye ko twumva kuri uyu munsi. Icete Paulo yandikiye Abaroma igice 18 guhera ku murongo wa 24 na 25. Abaroma igice 18 umurongo wa 24 nuwa 25. Tuvuze amina tuzoba duhejeje ko twumve ico Imana agoje kuvugana natwe. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Havuga ngo kuko twakijijwe mu buryo bwo kugira ico twiteze, ariko icyari citezwe iyo kibonetse nikiba kicitegwa. Icyo umuntu abonye yoba akicitega ate? Yamara ko twiteze icyo tutarabona, nuko tukirorera twihangana. Mwami ahabwa icubahiro. Umwami adufashe. Aha tugiye kuvugana amajambo avuga ku vyerekeye igituma dukizwa canke ikimazi kiri muri uko gukizwa. Niyo majambo tugiye kuvuganako. Sizi ko bose ariyo ntumbero baba bafise. Aha uyu musavyi w'Imana Paulo avuga ijambo ryiza cyane. Ati twakijijwe mu buryo bwo kugira ico twiteze. Kandi iyo umuntu afise ico yiteze arakirorera
akirorera yihanganye kuko aba atarakibona. Ariko ngicyo umuntu yari yiteze amaze kukironga cyangwa kukibona aba akicite gate. Hari kibazo kandi uraza gutanga inyishu we mu ruhande rwawe uko muhemu yera kurongora. Tugiye kuvugana gukizwa n'ikimazi cyo gukizwa. Intumbero sizi ko twese aha turi twahamagawe n'Imana. Ndazi ko ata numwe atahamagawe n'Imana. Ariko sizi ko twese twiteze bimwe kuko hari ibisabwa mu byo tuba twiteze. Hari umuntu ashobora kuba ari hano mu ishengero ukamubaza ngo mbega warakijijwe? Atego narakijijwe. Wakijijwe gute? Mumvirize neza. Jewe ndi mu ishengero rya Pentecote, narabatijwe. Sawa, warabatijwe. Mbere abakozi b'Imana baranzi neza. Ndi umuririmbyi mu ishengero, ndi umusezi mu ishengero, ndi umuprotokole mu ishengero, baramana umwanya nkavuga ubutumwa. Urumva rero ko nakijijwe. Ariko si ivyo biranga umuntu yakijijwe. Eka ivyo vyo kubatizwa, ivyo vyo gukora ibikorwa byinshi n'ibiki sivyo vyemeza umuntu ko yakijijwe. Ubwa mbere icerekana umuntu ko yakijijwe, umve akwiye kugushingirira hati jewe ushima narakijijwe, nari umunyavyaha ruhebwa, nari muri ibi byinshi vy'akaronda, vy'ingeso mbi, vy'akameremere, n'ivyo vyangaza ivyo mw'isi. Ariko naragiriwe ubuntu ndihana, nakira umwami Yesu Kristo ndakizwa. Haleluya! Ivyo nivyo biranga umuntu yakijijwe. Ubwa mbere nuko umuntu aba yarihanye kujya mu bikorwa. Umuntu arashobora kubatizwa, akajya kubatizwa, akiga, akarinda ajya mu mazi atarakizwa, atigeze yihana, bakamushyira mu mazi agashinga intahe ko yabatijwe. Bose bagashinga intahe ngo yarabatijwe kuko yagize gute ngo yabatijwe. Mugabo ugasanga hari ibyaha yabatizanywe atigeze yihana. Ariko gukizwa, hakaba gukizwa no gukizwa neza, nivyo tugiye kuvugana muri kano gatondo. Ariko intumbero y'Imana kuba mu ishengero nuko abantu bose bakizwa. Kaze badusomere, kaze icete. Iyo bazanira mikrofone hano kugira ngo dufashanye tunyarutse. Icete cya mbere Paulo yandikiye Timoteyo, icete cya mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice cya kabiri guhera ku murongo wa mbere gushika kuri 4. Irya mbere y'ibindi byose, mwumvirize neza. Irya mbere y'ibindi byose ndabahanura kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira Imana, kandi cyane cyane abami n'abashizwe hejuru bose, kugira ngo twame mu mahoro dutekereje twubaha Imana turi nyankamugayo rwose.
ibyo nibyo byiza byemerwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu. Igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya ivy'ukuri. Amen. Muti amen. Ngwivyo nivyo vyiza kandi bishimwa mu nyonga z'Imana data wa twese. Iyo Mana ngwigomba ko abantu bose bakizwa maze bagashika kumenya ivy'ukuri. Sugukizwa gusa kuko abantu bose muhuye ngo narakijijwe, ndi mu ishengero y'abakizwa ngo narakijijwe, ariko Imana gukizwa n'ubugombe bw'Imana. Kuba mu ishengero urakijijwe n'akaga gakomeye cyane. Kuba umuririmbyi udakijijwe si ubugombe bw'Imana. Kuba umusezi udakijijwe si ubugombe bw'Imana. Kwitwa umukozi w'Imana uwo ari we wese udakijijwe si ubugombe bw'Imana. Imana igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya ivy'ukuri. Hari umuririmbyi avuga ati sagusari n'ahandi nagomba kuhashisa, sagusa yemwe nde nimwe muye noye kwama mu mubiri, sagusa yemwe ngerere muri mwe muyera noye kwama mu mubiri. Sukuvuga ko wakijijwe gusa, ariko ngo bagashika kukumenya ivy'ukuri. Kukumenya ivy'ukuri tuvugane kwaza gukizwa. None agakiza niki? Kavahe inkomoko yako? Ivyakozwe n'intumwa igice ca 4 murongo wa 12. Kaze dusomere ivyakozwe n'intumwa igice ca 4 umurongo wa 12. Twumva inkomoko y'agakiza. Kandi nta wundi agakiza kabonegwamwo kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Amen. Subiramwo ntibavyumvise neza. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Amen. Iryo zina ni ryande? Rya Yesu Kristo. Niryo nkomoko y'agakiza kacu. Muri Yesu Kristo niwe nkomoko y'agakiza kacu. Umuntu atihanye ibyaha ngo yizere umwami wa Yesu Kristo amwakire mu bugingo bwiwe, nta gakiza abatanguye nabi. Ababa mu ishengero bagatangura nabi. Kugira ngo ushike muri ako gakiza, agakiza ni ukwizera uyo Kristo yatubambiwe n'igikorwa ciwe cyo kumusaraba cyo kuducungura, ukemera kwezwa n'amaraso yiwe. Uko niko gukizwa. Kugira ngo ushike muri ako gakiza rero twumvikane neza, si ukuvuga gusa ko wakijijwe kuko uri mu ishengero. Hariho intambuko ziriho kugira ngo ushike muri ako gakiza. Hanyuma reka tuvugane kuri izo ntambuko. Mu nyuma rero tuce tuvuga icyo twiteze umaze kumenya aho uhagaze. Hari intambuko ya mbere kugira ngo ushike kuri ako gakiza. Kuko iyo umuntu agenda agira intambuko ya mbere
akagira iya kabiri, iya gatatu akabandanya. Utagize intambuko uguma uri hahandi nyene. Umve, tuvuga akarorero, raba nk'iki, ugomba kuduga ngo uduge hariya hejuru ushike hariya. Urabona ko hariho utuntu bagiye bashiraho, utwo twose ni intambuko. Hajya kajya gatangura, tuvuga hajya kugira ngo ni intambuko ya mbere, ukaba utambutse ubwa mbere. Ugize ngo uhagaze ngaho ukaduza ukuguru ngo uhere hariya, uba utanguye nabi. Tangurira ngaha bisha bikorohera, ubaze aha hayibuka intambuko ya mbere kugira ngo ushike muri ako gakiza, bimenyekana ko wakijijwe by'ukuri. Intambuko ya mbere ni ukwihana. Bwira mugenzi uti intambuko ya mbere ni ukwihana. Vuga mubwire kwatavye intambuko ya mbere ni ukwihana ivyaha. Bamwe ntibabivuga, sinzi kuri kiragi, sinzi Imana guhaye ururimi n'umunwa ngo uvuge. Intambuko ya mbere ni ukwihana, kugira ngo ugende ushike muri ako gakiza tugiye kuvuga nako. Ugatambuka utihanye, ugacuja ku ntambuko ya kabiri, ubudekonye, ubu winjiye nabi. N'umuntu yinjira mu ishengero bakaguha ibikorwa, bakagushira mu nzego zose, utarihana uba wiheze. Ntubuheze abo baguhaye ibikorwa, uba wiheze wowe nyene. Hanyuma uhagaze ngaho kugira ngo uduge uja ku ntambuko igira kabiri. Iyo ntambuko maze kwihana, iciba nigomba nuko uhinduka, ntugume hahandi, ntugume muri vya bindi. Hari umuntu ashobora kwihana akihana, yagenda akaguma muri vya bindi, akagaruka akaza kwihana vya bindi. Suko nta gakizo kazogenda gashitse mu bugingo bwawe. Ubwa mbere umaze kwihana, ucuza uhinduke, canke guhindukira. Wari kugenda gutya ukagira demi-tour, ugahindukira ukaca ugenda gutya. Urumva kare wihanye kuko wagenda uku, wari mu kabarego, mu busambanyi no mu bindi. Ndaza kudandagura amazina. Mugabo kuko ivyo ari vyo vyari barakwandurije, vyaraguhumanije ivy'isi, ukaca uhinduka, ugahindukira, ugafata inzira. Haleluya! Iyo ni intambuko igira kabiri. Uri kuja hehe? Ngushike mu gakiza gashitse. Intambuko igira gatatu, umaze guhinduka, ugahindukira, ukacuduga kuri ya gatatu. Iyo ntambuko yitwa gutsindanishirizwa. Ukagenda tarubanza mu mutima wawe. Urumva warihanye, wahindukiye, vya bindi wagenda wihanye ubiteye umugongo. Muri wewe rero haca haba gutsindanishirizwa, ukagenda tarubanza rugutsinda. Haleluya! Intambuko igira kane. Munkurikire neza, intambuko igira kane. Nukuvuka ubugira kabiri. Kuvuka ubugira kabiri. Ngwiyo umuntu ari muri Kristo Yesu, aba bayicare mwegisha. Ivya kera byose babise, byose bicika kuba bisha. Kuvuka ubwa kabiri. Muribuka ijambo Yesu yabwiye Nikodemu. Ewe Nikodemu, kandi yari umukuru mu by'Imana no mu bindi. Utavutse ubwa kabiri ntuzokwigera ubona ubwami bw'Imana. Niho byamuzazanira ati none jewe ndumutama, nosubira mu nda kwa mama nkavuka. Atoya
ukuvuka ubugira kabiri mpwemu yera akaguhindura ukaba musha ukarongorwa na mpwemu yera. Twumvise abamama bakenyezi ya ndirimbo ugasigara urongorwa na mpwemu yera akagutera kwama ivyamwa twavyumvise igenda babidondaguye. Hanyuma tugeze intambuko igira kane, himwe zibiri zitatu zine. Urumva tugomba dushike kuri iyo bafure, ako kabafure karaho. Ni intambuko igira gatanu kugira ngo ushike neza neza mu gakiza kagushigira intaye ko wakijijwe. Iyo ntambuko igira gatanu yitwa kwezwa. Haleluya, haleluya. Ndabifurije kwezwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Ndabifurije kwezwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Umukristo yakijijwe ku munsi yama yezwa. Kwezwa ubende intumbero nkuru yo kuguma muri ako gakiza n'ukwezwa, kuko duhumanywa n'utuntu twishi. Jambo ry'Imana Paulo yandikiye Timoteyo igice cya kabiri gwera ku buro 2:21 ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ivyo byari byaramuhumanije azoba igikoreshwa c'icubahiro cejejwe catunganirije igikorwa ciza cyose kigiranye neco ikimazi. Haleluya. Kwezwa kubera iki? Kwezwa iyo niyo ntambuko nkuru y'umuntu amaze gushika mu gakiza. Nakindagwana na ugwana na vya vyipfuzo bibi, vya vyiyumviro bibi, za ntege nke, kwa burake, kwa kwidodomba, kwa gushavura n'ibindi, gutsitaza abagenzi bawe. Ivyo byose bica bisaba ku mwanya kwiyeza, kuko turi mu isi ihumanye. Urashobora kuraba n'ibintu, ivyo bintu bibi bikaguhumanya. Ibi byose benshi bahumanywa n'ibi by'amatelefone, ugasanga bamwe bakesha nijoro mukarinda butaje bariko bihumanya amaso, bihumanya ivyiyumviro, umutima n'umubiri. Nico gituma abana b'Imana bakijijwe intumbero nkuru kuri iyi ntambuko ya nyuma ya gatanu n'ukwezwa. Haleluya. Kuko ngo abera bo mu isi ngo nibo ntore nezererwa bonyene Yesu ahabwa icubahiro. Bwira mugenzi wawe twezwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Niko gutsimbatana mu gakiza, niko kugumya agakiza. Uko rero ariko gukizwa kukuri ugashika kukumenya ivy'ukuri, naho izo ntambuko ari zitanu wibaze wagaruke ku ntambuko yahe. Hanyuma tuja jambo ry'Imana ryatubwiye ngo twakijijwe. Kuko twakijijwe mu buryo bwo kugira ico twiteze. Twiteze iki? Weho witeze iki? Wibaze. Hari umuntu ashobora kuza ngaha mu ishengero, intumbero yiwe ati hajya muri rya shengero rya Pentecote, rya shengero abigeme baho ngo barakijijwe, kugira ngo ndawonke umwe muri bajya bigeme uwo yarakwifuje akubona ukurengana akakwitegereza n'ingero ugenda wiyengenga n'agatabo cyangwa ugenda uririmba ati yo ico mujya mwigeme no muronka gute. Akaca agenda raba abandi ingene binjira nabi, yashika kuri wa mwigeme ati mwigeme
ndagukunda cyane, narakuravye ingeso zawe uko umeze, numva ndagukunze cyane, yo ngomba ko wombere umufasha tukazobana. Wumvirize, wa mwigeme akacabwira uyo musore ateka ntibishoboka ngo udakijijwe, ngo none bakizwa gute? Nibuka iryo jambo n'umubwiriza wacu yarigeze kuduha karorero kw'ivyo, harerekana uburyo acamubwira ngo ndakugira inama rero, umve, uraza mu ishengero ryacu uca ugenda uvuganira abakozi b'Imana, hanyuma ukurikira igice ubatizwe, niwe barakubatizwa uzondonka kabisa, kuko abakozi b'Imana bose ushugera ku bakozi b'Imana bazoca bakubwira tuje tuvugana nabo, kuko bakubonye ko wabatijwe, ntacyo uzoca dutegura urubanza je na wewe, kuko ari iwacu utemeye kubatizwa muri Pentekote ntibakwemerera. None tumwira uyo musore akijijwe yiteze iki? Oya, tuvugane kuri, aje gukizwa yiteze iki? Sa ngo ngwiki bavuze ngwiki sa sinavyumva neza, ngo akijijwe yiteze iki? Yiteze umugore. Aha, urumva ico nico yiteze, niyo ntumbero yiwe yo kuza mu rusengero, kandi akaca yerekana ko abikunze, agakurikira neza ibibazo byose akabitora aho nyene, no mu mezi 3 gusa bakamubaza akabitora akabidondagura, kuko yabifashe mu mutwe. Intumbero yiwe nuko yoronka wa mukobwa, hanyuma ngo ndakijijwe. Oya, si abakobwa gusa, n'abasore n'abahungu. Akagenda agahura n'umwigeme adakijijwe wo hanze, ati jewe ndagukunze, naragukunze, je wombere umufasha vyoba vyiza cyane. Ati none je ndabona ko ndakuronke, urazoza mu ishengero ryacu bakubone, hanyuma ukurikiza ivyo abakozi b'Imana bazokubwira, tuzota tugira ubukwe. Urumva, si uyo musore, si uyo mwigeme baje biteze ibitari vyo. Ari umwigeme naho mwogira ubukwe, uraraba neza, kuko wazanye umuntu adakijijwe, aravyitirira, aravyambara umwambaro wo gukizwa, ariko muri we adakijijwe. Ari umwigeme nuko, ari umusore nuko. Mwirinde mwabigeme mwa misore kushaka kwingi, raba usanzwe uzi ingeso ziwe, uzi kwa kijijwe neza, apana guhitana uje ngo ingo ubatizwe ugira ibi. Urumva aje akurikira amategeko umuhaye, ntakijijwe uzogira ingorane niwara gushika mu rugo rwiwe, niyagushikana canke niwamushikana muzogira ingorane. Imana idufashe. Tugiye rero intabukira kabiri, ivyo twiteze twebwe abakijijwe, tugashika kukumenya ivy'ukuri. Ivyo twiteze ni vyinshi. Amen. Umviriza, Tito, igice cya Pawulo yandikiye Tito, igice cya mbere umurongo wa 2, tubaze twumve uyu Tito mu gukorera Imana. Kazi udusomere rimwe umurongo wa 2, twumve ko bavuga kwanza. Nkora nizigiye kuzoronka ubugingo budashira, ubwo Imana itazi kubesha yasezeranye kera ibihe byose bitarabaho. Amen.
subiramwe ntibavyumvise hariya mira wumvise. nkora nizigiye kuzoronka ubugingo budashira ubwo Imana itazi kubesha yasezeranye kera ibihe byose bitarabaho. Amen. Nubu ari abatavyumva shaka uvyemere cyangwa uvyanke. Uyu musavye w'Imana ngomba kubwira mwebwe twebwe dukorera Imana avuga shingi ntaho bwiwe kuko yakijijwe ashika kukumenya ivy'ukuri aza Imana yamukuye avuga ngo jewe nkora nizigiye niteze kuzoronka ubugingo budashira ubw'Imana yasezeranye kera. Imana itazi kubesha yasezeranye kera ibihe byose bitarabaho. Vuga ubuti amina. None we ukora wizigiye iki? Ukora witeze iki? Hari umuntu aza gukora koje noja muri protocole kuko ari byo abonesha amaso. Jembo na ba protocole bose muranda babona bahagaze hariya bambaye amakoti n'amakravati kabona ingene batonda hajya. Uwo yaraje ari umushitsi ati none jewe nanje noja muri protocole nanje noronka ikoti nziza nkaguma ngenda mu ishengero nkicarika abantu nkagira uyo rero niba ari byo witeze umuyaga witeze ubusa ntacyo wanze nkuko korari ya kabiri baririmbye ngo bamwe bicaye ku mutogoto w'inkono atacyo bavuganye n'Imana. None warahamagawe n'Imana canke wahamagawe n'abantu? Hari umuntu aza ngamu ishengero akaca yitegereza abakozi b'Imana raba none nimubabona raba bose raba uko bambaye raba uko twambaye nukuri baraberewe. Ubwa mbere bariko amavuta y'Imana kandi bari mu ibanga ry'Imana bahamagara iryo banga. Nishaka kimubona bambara bakabegwa nawe uti nanje no kwicara kuri zija ntebe nosa nabo. Hari abantu bazi yuko mu ishengero abarongozi bacu abapastori nibo baduha amakoti yo kwambara. Niba wari ufise ivyo ari byo witeze nguza kwicara ngaha bazogoya ikoti n'ibindi wicaye ku mutigito w'inkono none niwaza ukicara ngaha ukabura iyo koti ntuyironke uzoca bivamwo kuko niwahamagawe n'Imana. Sinzi ko ari mugenza we yaguhamagaye, sinzi ko wahamagawe, ariko kizwa ngo nkora hagera bashaka kuja muri korale nanje baze barambona yuko mpagaze muri korale ndiko ndaririmba. Oya avuga ngo nkora nizigiye niteze kuzoronka ubugingo budashira, ubugingo budashira ubw'Imana itazi kubesha yasezeranye kera ibihe byose bitarabaho. Imana idufashe. Ndakwifurije kuririmba, gusenga, gukora ibyo ukora byose witeze kuzoronka ubugingo budashira. Amena. Ibyo twiteze ni byinshi, ntawe wabidondagura ngo abimare. Reka tuvuge bike muri ibyo twiteze. Ubwa mbere dufise isezerano ry'Umwami yavuze ngo ngiye kwa Data kubategurira aho muzoba. Ni bande? Abakijijwe vy'ukuri, abakijijwe bagashika kukumenya ivy'ukuri. Niba uri ngaha ivyo ukora byose
wakijijwe neza uri ngaha ukijya mu bindi by'iwawe hirya no hino, ndakubwije ukuri sindakubesha. N'abarikora yakabiri avuze ngo ndakubwije ukuri ngo wicaye ku mutigito w'inkono ntiwicare ngaho, ariko ivyo vyicaro, ayo mazu, aho hantu Yesu azoza gutora abakijijwe vy'ukuri baciye muri zo ntambuko zose bagashika ku kumenya ivy'ukuri. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Uko n'ukuri si imigani, uko n'ukuri. Barimwe mwisuzuma, barimwe mwiraba. Ivyo twiteze erega ni vyinshi bene data. Twiteze kuzoronka ubugingo budashira kuko twumvise, twiteze kuzojanwa n'umwami bugezoba kubona ko ikimenyetso cy'agakiza kukuri atarakubujyajya. Kuko hari abarongozi ishengero bakubona kukijijwe, wahagara ngaho imbere n'ibimeze ukavyerekana ko tuzoja mu ijuru, ariko wasohoka ukagenda ubundabunda mu mazu, ukagenda ubundabunda abagore b'abandi, ukagenda ubundabunda n'abigeme b'abandi, ukagenda ubundabunda n'imisore y'abandi. Wewe nturimwo mubo Yesu azoza gutora, nturimwo. Uko n'ukuri nturimwo uherekeza abandi. Ivyo twiteze ntawe bivuga vyose ni vyinshi. Twiteze kuzosa n'umwami niyaza, kuzobana nawe, kuzokwicarana nawe, kuzomuraba ukwasa. Ivyo nibyo twiteze. Bande abakijijwe vy'ukuri bagashika kukumenya ivy'ukuri. Twiteze abo bitwa abana b'Imana, s'abantu b'Imana gusa, s'abanyeshengero gusa, s'abapentekote gusa. Eka abakijijwe bagashika kuri za ntambuko, bagashika kukumenya ivy'ukuri, bamabezwa ngo abamuziga kw'ivyo ngo bariyeza nk'uko ubona we ari uwera. Amena, amena. Umve ivyo twiteze. Ijambo ry'Imana ryerekana ngo ivyo twiteze, ngo ivy'amaso atarabona, ivy'ugutwi kutigeze kumva, ivyo tutigeze umuntu atigeze akorako. Ego hariyo bamwe birashika, ego Imana ikamudodesha, baba dushingira intahe ngo jewe Imana yanjanye, yo mbona igisagara ciza, mbona amazu meza, mbona abantu bambaye imvune zera n'ibindi. Ego mugabo babibonesha amaso y'impwemu. Nta numwe avuga ngo nari mpagaze gutya nkanuye ngo ndabibona. Oya, ubusinziriye cyangwa agatiro kakakujana, nka usinziriye agatiro kakakujana ukatubibona muri vision, ukavyerekwa. Kandi ivyo rero ni igitutu cy'ivyo vyiza tubikiwe. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Uwo kubwira ngo uce ubicapa uko wabibonye, ubiducapiye ku karatasi gene wabibonye, abantu kandi byishobora wabibonye mu buryo bw'igitutu. Imana agomba kukwibira akabanga kugira ngo ushike kugukizwa vy'ukuri. Aho rero tuca tugabisha muratubabari abigeme n'imisore. Hariyo bamwe kuna kuvuga ivyacu vy'imisore cyangwa vy'abigeme, reka tubivuge niko mwe mwabashaka ko tubivuga. Umve sabo gusa, hegana n'abagabo n'abakenyezi
urumva havuga ngo icyo witeze ukirorera uhahamiye, urumva ukuva wifuza kuzokibona kuzogishikira, ngo ariko icyo umuntu yiteze akamara kugishikira mbega yoba kicite gate, ariko kuko twiteze icyo tutararonka tutarabona ngo tucitega tugihahamiye, ngo tukirorera twihanganye. Yesu ahabwa icyubahiro, Yesu ahabwa icyubahiro. None ndakubwira mwigeme, umusore yagukunze agomba ko muzobana ari mu ishengero, nawe uri mu ishengero, akakubwira ati rero je ngomba ko tuzogira ubukwe, wowe unyemerere gusa, ukaca umwemerera kuko agukunze, kuko yifuza kuzobana mugize ubukwe. Munyuma uyo musore akacagaragezwa ibyifuzo by'umubiri bya kamere bikaca bivyuka, akacaza ati mwigeme, urabona umaze kuba umusheri wanje, urabona n'ukuri twarasezeranye, none rero jewe mbona oya n'ukuri je mbona ko wonyemerera cyamuheraheza mwebwe nyene, naho kajuvuga ati ngwego ndemeye. Urumva umvire bakubwiza ukuri, rwa rukundo yaragufitiye kumwe yarahamiye kwazo kubona mugize ubukwe, ntarashika iwanyu, ntaragukwa, nta na kimwe, ukaca umwemerera ngo barabwiza ukuri, ukemera akakujyana aho ashaka, sindahaza hariho. Wewe wa mwigeme yagukunze uburyo wambara neza, uburyo wikwije, uburyo akubona wenyine ingene urengana, ujya mukobwa atambuka neza di, ujya mukobwa ye, mugabo wamara kumwemerera ukamwereka ubwambure bwawe imbere yiwe, akakubona akakumenya ukuri, urabaza munone uko byagenze. Urukundo yaramufitiye ati none ivyo araniteze ko ndabirose, none ndacamushaka kwiki, haba hahomvye nde umukobwa, kuko umusore acaguta akikurikira niruwuni. None rero ntaba kikwiteze kwivyiza, heka biba bipfuye. Ngo icyo umuntu yari yiteze amaze kukironka nta kiraba yiteze. Icyo twiteze kuzokwambugwa uyu mubiri upfa, uyu mubiri ugwaragurika, tuzokwambikwa iyindi mibiri misha. Haleluya! Iyi mibiri y'ubufafara igwaragurika, bakagutora ngo ibigwara ngo ntizokira, ngo nawe uzoja hengo ningendanwa ngo nibiki. Ivyo twiteze tuzokwambugwa uru rukoba, uruhuru wambaye, shaka urusige urushireko ibiki, ugwambike urusige amavuta, ushireko amaprodwi, ugire yuko ushaka. Nubusa, ariko twiteze kuzokwambugwa, ngo akanya nkako gukubita urugohe tuzohindurwa. Haleluya! Twiteze kuzokwambikwa imibiri misha, itagwara, idasonza, itaruha,
iyo mibiri misha niyo twiteze. Ndakwifuje nawe kuzohindurwa ukambika umubiri musha usa n'uwa Kristo. Amena, amena. Ibyo twiteze mu byashoye Yohana indwi, igice c'indwi, aha turavye hari umurongo mu byashoye Yohana igice c'indwi, uyu murongo w'icenda gushika ku 17. Kazi udusomere mu byo twiteze. Kazi kuva ku 9 gushika 17 twumve. Umviriza neza mu byo ibyiza twiteze ni byinshi, ni byiza, ariko twumve kuri bimwe gusa bike. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma y'ivyo mbona ishengero ryinshi tawoshobora kuriharura, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama, bambaye imvune zera, bari n'amashami y'ibigazi mu minwe, basemerera n'ijwi rirenga batagakiza n'akimana yacu ivyagiye kuri irya ntebe n'akumwagazi w'intama. Abamarayika bose bari bahagaze bakikije ino ntebe, bakikije n'ababakuru na vya binyabugingo, bikubita hasi bubamye imbere y'intebe, basenga Imana bati ame. Umugisha no guhimbazwa n'ubwenge n'ishimwe n'icubahiro n'ububasha n'ubushobozi n'ivy'Imana yacu ibihe bitazoshira. Amen. Umwe muri ba bakuru arambaza ataba bambaye imvune zera ni bande kandi bavuye hehe? Ndamwishura nti mugenzi ni wewe wobimenya. Arambwira ataba n'abavuye muri wa mubabaro mwinshi kandi bamesuye imvune zabo bazezesha amaraso ya wa mwagazi. Nico gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku murango no mwijoro. Kandi ivyagiye kuri irya ntebe izosanze ihema ryayo hejuru yabo. Ntibazoba bakigira inzara ukundi, kandi ntibazoba bakigira inyota ukundi, kandi izuba ntirizobarabika canke indugumba yose, kuko wa mwagazi ari hagati ahanganye n'iyo ntebe azobaragira, kandi azobashora ku masoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izohanagura amosozi yose ku maso yabo. Amen. 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 Ngwivyo twiteze abakijijwe bose bo mu mahanga yose, mu ndimi zose, mu moko yose. Aho ntabiwa kuvuga ngo ni Murundi ngo mani Umunyarwanda ngo Umuhindi, Umugiriki, umuki Umutanzania n'umuki. Ivyo nivyo abantu bigenera gusa, ariko Yesu abambiwe bose, abakijijwe bose bakihana bagashika kumenya ukuri. Abo bose ivyo twiteze. Mwavyumvise ngo Imana ngo izotwicarika. Kubona Imana ngo ifata igitambara ikaguhanagura amosozi, ntituzosonza, ntituzogwara, nta guhagarika umutima, nta gusuhuza umutima, bizobayo. Eka tugiye kurangiza, wibaze kuko Satani, abadayimoni babona ivyo twiteze bakarunguruka. Urumva baravuga ati none abo bantu tugire gute? Nico gituma dutezwe intambara nyinshi z'urudaca ku murango no mwijoro, nuko abona ivyiza tubikiwe, ivyiza twiteze vy'akabura rugero, ngo tunezerwe
ngo duhimbarwa kuri wa muzero, tuyihe icyubahiro, ngo kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bwegereje, ngo umugeni wiwe ubwo akijijwe akashaka kumenya iby'ukuri, ngo yahawe kwambara imvune zera nziza zikayangana, ngo izo mvune zera nziza zikayangana nibyo bikorwa by'ukugororoka by'abera. Amena, amena. N'aya majambo y'Imana, n'aya majambo y'Imana twari kuvuga byinshi, biriho byinshi, ariko reka tugeze kuri ibyo. Shaka uzinge Bibiliya, naje maze kuyizinga, uce wibaza. Hari ibintu biriho bishobora kukubuza gushika kuri ibyo twiteze. Reka natunda bivuge, uce wibaza aho uhagaze. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice c'indwi 21-23 havuga ngo, sisura kuhasoma, mwandike shaka wadikuye murongo waza kusoma. Si umuntu wese amvumereza ati mwami mwami azokwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Abavumereza ni bande? Hari abaririmbyi, hari abasenzi, hari abavuga butumwa tubuvuga n'abandi bari mu ishengero. Ariko atari ukora ivyo data wo mu ijuru agomba, kuko Imana igomba ko abantu bose bakizwa bagashika kumenya ivy'ukuri. None rero wibaze uhagaze hehe, uhagaze gute kuri wa musi. Bamwe ngo bazombwira, mwami twarakoze ibikorwa byinshi, twarasenda abadayimoni n'ibindi, ariko ngo niyo nzobajinjiburira bamwe batihanye, bamwe batageze mu gakiza vy'ukuri, ngo mviraho nawe mwarakoze byinshi sindabazi, kuko mwagiye mukora ibizira imbere y'Imana data wa twese. Wibaze, mbega witeze iki? Mbega ubu wova mu mubiri wapfa uno munsi canke ejo? Murabona ko benshi bariko bitaba Imana bakaguma bitahira. None wewe wibaze iki? Witeze iki? Sisura gusoma, ntimurabe ndiko ndaraba, ntimugire ngo ngomba gusoma ibindi, nta bindi nsoma, aha nahejeje. Wibaze wewe ukorera mu buhombe, niba usengera abagwayi, usenda abadayimoni, uvugishwa, ukaririmba n'ibindi, utashitse neza mu gakiza ngo menye ivy'ukuri, ngo uhagarare mu kwezwa, wewe Yesu azokubwira ngo simviraho sindakuzi. Kandi ariyo benshi bavyumvuka ngo ni migani. Nta migani irimo, uko nukuri kukuri. None rero ninde urabika umutwe dusenga Imana? Uce wibaza, nayo bari umwe dusengera uyo nyene, tuzoja kuri Imana yanyegejwe di, tuzoja kuri cyagize cy'ubugingo cyo muri paradiso y'Imana. Ivyo byose nivyo twiteze, nivyo tubikiwe. Kaze nazo bari umwe dusengera uyo nyene, kaze, kuko kujya mu ijuru surufatana mende ika kila muntu ku giti ciwe. Kaze dusenga Imana.
icyo dusabwa twumvise ni ukwezwa, ni ukwezwa. hariho benshi bavyumva bigaca inyuma y'amatwi, akaguma araba ngo jewe ahandi nohaguruka bontwenga bongaya, ariko wopfa uno munsi canke ejo ntugire iyo uzoja uhagaze ku mutigito w'inkono. Kaze tugomba dusengere aba bitahuye, aba bumvijwe ry'Imana, baje gutunganya ubugingo bwabo, biteze kuzobana na Yesu, biteze kuzogira ubukwe na Kristo, biteze kuzosangira n'umwami. Nta yindi ntambuko ni ukwezwa, kwiyeza. Tugiye gusega Imana, tugiye gusega Imana. Bandanya muvuga n'abakozi b'Imana. Turahaye kaze pastori hano, Mutama kaze sengera aba bana. Uhoraho mwami Imana y'ubushobozi, nyene icyubahiro mu ijuru, nyene icyubahiro mu isi, dutewe iteka n'Imana kumva iganuke rivuye ku Mana mu ijuru ryo gukizwa rwose, gukizwa rwose, atari gukizwa imirembagu. Aba bantu rero bemeye kuza munsi y'umusaraba bagapfukama baratsinzwe. Batsinzwe nuko batakijwe rwose, batsinzwe nuko banjajwe kugakiza. None baragomba gusubira gufurura kugira ngo bakizwe, kubera ko uri ku ntebe y'imbabazi, uracakiza, uracakiza abakurondera, uracakiza abihanye vy'ukuri, ukabakiza ivyaha, ukabakiza ivyago, ukabakiza ubuzimire bw'uburyo bwose. None rero turasengeye aba bantu batsinzwe hakiri kare, bataratsindirwa imbere y'urugo rw'Imana, kuza kudodora batemerwa. Bemeye gutsindwa hakiri kare, kandi bemeye kwatura hakiri kare, bemeye kwatura hakiri kare kugira ngo basiranishirizwe neza, ibyaha bibavemwo bisohorwe, bisuke igihonomo, ariko mu mitima yabo hinjira agakiza nyakuri, bahingurwe n'agakiza. None rero bunamiye amaraso ya Kristo, batuviriye amaraso ku musaraba ngo dukizwe neza, kugira ngo ibyantu bize kuturonkamwo ububasha n'ivyicaro. Hezagira aba bantu baharira ibyaha byabo byose bikurweho, abantu bababera nk'uko nawe uruwera, bakaganishwe n'amaraso ya Yesu Kristo, kandi bahingurwe na mpwemu yera, bahabwa intsinzi ituma basinanishiriza iminsi yose, baze basinira ubugingo budashira. Urakoze ko bari ibyaha neza nuko bakwaturiye, mu izina ryawe ryera Yesu Mwami, amen. Amen. Abifuza ubushobozi bw'Imana bubashoboza gushishikara kwezwa no gushika ku kumenya ivy'ukuri muri ako gakiza, bahagurukira aho bari, basabirwe inkomezi h'ubushobozi. N'abagwaye bahaguruke. Kaze haguruka mu izina rya Yesu Kristo, haguruka mu kwizera umwami ari hano ngo abibakorere. Kaze mwari burenova, kaze usegera aba bantu bifuza ubushobozi, ububasha bwo gushishikara kwezwa, gukizwa neza n'ukwezwa, bahagaye mu gakiza neza, bashika kumenya ivy'ukuri. N'abagwayi utubasengera. Kaze Mana data wa twese uri mu ijuru, wewe uzi vyose kandi ushoboye vyose, ubona vyose atawe ukunyegeza. Aba bene data barahagurutse, harimwo abifuza inkomezi zo gushikama,
harabifuza mwami kugira ngo baramirize mu rugendo bagende bagwana banesha kuko ubwacu ntavyo twokwishoboza. None abene data mwami barifuza mpwemu yera, ubushobozi bwa mpwemu yera kugira ngo bubashoboze kugenda kuko abarongorwa na mpwemu nibo bana b'Imana, kuko abo mwami nta vyaha bakora ariko abarongorwa n'umubiri nibo baca bagendera mu vyaha. None rero mwami wanje Yesu, ubushobozi bwa mpwemu yera aba bantu buburukireko bubabeko bagende bashobozwa nabwo, kuko iyi si turimwo igenda idukwega tugwa mu vyaha bitandukanye, ariko dufise uwo mpwemu azogenda atwereka, aturongora, adushoboza, atuneshereza, kuko ubwacu ntavyo twoshora. None rero mwami wanje Yesu, gira ico ukorera abantu, ubongera inkomezi, ubongera intege zo kuramiriza mu rugendo, bagende ntibaruhe, batagendera mu vyaha ariko bagenda bagwana, uko bageragezwa bagenda bagerageza bongera banesha, ntibagwe mu mageragezwa ariko bagende banesha bashobojwe n'uwo mpwemu yera. Zobukoze Mana, harimwo n'abagwaye nabo nyene turabasengeye, turazi kuri umukiza Yesu wagenda ukiza abantu ukabakikiza imitima, ugakiza n'abagwaye ingwara z'imibiri. Harafise ingwara bavuga ntizikira bamaze n'ukwihebura, ariko wowe Yesu hamwe wovuga ijambo abo bantu bogenda bakize kandi bogushima boruhuka, wowe bakora igitangaza kandi urashoboye. Mw'izina rya Yesu kiganza cawe mwami kibakoreko abariko bariganyira, abariko barihebura kubw'ingwara bamaze guta ivyizigiro, ubagirire neza ubakize mwami, kuko ntibahagurukiye umupfumu, bahagurukiye Imana ishobora vyose atakiyinanira, kandi bidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. None ko bahagurutse mu kwizera, gira ico ubakoreye, natwe turabasengeye uko kwizera bahagurukanye bibabere uko bavyizeye mwami. Urakoze nyaguhoraho, wewe ni uri umutabazi wacu, ni ugenda utugwanira intambara, ni ugenda utwongera inkomezi mu rugendo, ni udukiza ingwara. Urakoze kwa bene data, ivyo bahaguruke bagusaba vyose ubibakoreye, natwe tubise tuvyizeye mu izina rya ducunge Yesu Kristo, amen. Abumvise amajambo y'Imana tubifuje gukizwa no gushika kumenya ivy'ukuri, muze muronke ivyasezeranywe. Amen.